Niwe bugingo rutare is my God. Yeah. Alpha and Omega, you live in my life. He's the Almighty. I still been living in Him. He gives me everything, but I don't deserve it. Just believe it was a miracle. Niwe bugingo bwanje. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. Complètement. Zovanga. That means gospel. Ubuzima, urukundo. Umandaga precisa ku kantu. Urukundo navuze indirimbo zo mu buzima zigisha. N'urukundo ntibigisha. Yego biravana. Le fait yo kusohokana n'umuntu ata objectif. Haraje umutipe ba ati bana jewe vraiment ndafise projet. Mu myaka 5 nshaka ko tuba tubigezemo. Right now no. Ngushimira gute nguhayagize umuvyeyi wanyibarutse. Help me up, hold me down, keep me close, safe and sound, burning in a hopeless dream. Hold me when you go to sleep. Madam. Usingi jama kumandije batakumapura nagotwa kidogo ngo nkakubura mu mbebe. Siren Vibes TV. Welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nzira neza muri hose nyiriwe cyane mwaramutse gwenye naho muherereye. So welcome kandi ku Siren Vibes nigane meze neza igane biryoshye no musikanda afite umufite lesanze maybe ntimumumenyereye cyane mugabo nimusindi kumuna and then ngizokumiza kandi umukobwa mwiza kwa afise aririmba neza mugabo araducanga cyane ko ari bamucongereza kandi aratigeza kuba mukiro. So reka tumwakire kumbuza ishuri byanira ibigiye bitandukanye umukobwa kiri muto wa sito mugabo afise mind cyangwa mentality nini. So you're welcome. Hello. How are you? Fine. What's your name? Nitwa neza Gabriela. Mucongereza numunsi tumva ndi muri nkamwe kuvuga icongereza. Tukurikirana cyose mu congereza. Tugihora mu congereza. Okay, huh? My name is neza Gabriela. Yeah. Neza kivuga mu congereza no. Neza mu congereza ngizina umfasha mu congereza. Yes, ni Angel G. Ange Gabriela n'umuririmbyikazi navuga mushaje afite indirimbo nziza n'amajambo meza ariko reka tumwakire kumbura sho kutuganirira Gabriela ninde yatanguye igihe umuziki byagenze gute. Bon, Gabriela jewe namye nkunda kuririmba kuva kera. Bien que gusohora indirimbo ntari bon sinari bwabyiyumvire. Natanguye kuririmba fise 10 ans. Niho natangwe kuririmba abantu baravuga ati wow urazi kuririmba apana wow kuko ico gihe nari nkiri umwana kwa meme bavuga basi ati ego urazi kuririmba. Hanyuma nkuze gatoya bagenda barabimbwira naho nyene ati ego vraiment urazi kuririmba. Hama nkujije 13 ans niho natangwe kwandika. Yeah 13 ans. Yes, pije 13 ans watanguye kwandika ukiri mutonya kandi uraza kutubwira ibintu wandika kuri iyo myaka. Ariko kandi ndashaka kumenya rero uje umuntu kire donc uvuka hehe ngana gute ukurikida presentation ya muri make. Bon jewe mvuka mu muryango w'abana 6 kandi mukuru. Uri imfura? Yego. Wow, imfura zubaho aho ziri hose. Zubaho.
hama ndafise abavyeyi babiri yego waritswe n'abayaye bangahe navyo nzi vraiment navyo nzi yes ungana gute ukora iki bon mfise 17 ans uwundi yiga c'est 17 ans yego wiga hehe niga leadership university leadership university yego afise 17 ans yiga université encore leadership d'abord murabona ingena ngana genre umuntu akubonye avuga ati ku rukumi rwa 23 ans combien nirenga d'ailleurs hari n'abayiguha umuntu amaze guha imyaka kuburyo uvuga ati hano kuri nawe urandengeye bro hari abantu duhura akavuga ati none uwo mwana uri sûr ko afise 17 ans non quand même afise nka 23 ans 22 ans somehow ni sawa ko ufise igikuriro ufise uri mu mineur kuri bamwe bon kuri jewe nivyanjohera vraiment byarambabaza mugabo naramenyereye byari ibintu bisanzwe watanguye ishuri imyaka ingahe 5 ans wigeze udubura 5 ans ça veut dire que wahejeje ufise 17 ans bon nahejeje ufise 16 ans wahejeje ufise 16 ans nanaje ko ntigeze ndubura nane ko ntangana ko ntigeze ndubura kandi naje natanguye ufise 6 ans batari 5 ans nyene bon au fait 18 nzoyikwiza muri uwo mwaka nyene muri wote donc bisigura nari nyuma yes bon afite imyaka 17 ariko kandi igarudisheho umubonye uko yanshobora kubimwibaza ko ariko kandi no muririmbyi kazi twinjirire nk'umuririmbyi d'abord twinjirire nk'umuririmbyi turirimbire nabwiye kandi ko afite akajwi keza mutege gutwi He's the Almighty, I still believing in Him. He gives me everything, but I don't deserve it. Just believe it's a miracle. Niwe bugingo bwanje. He's the Almighty, the Almighty. Yeah. Niwe bugingo rutare is my God. Alpha and Omega, you live in my life. He's the Almighty, I still believe in Him. He gives me everything, but I don't deserve it. Just believe it's a miracle. Niwe bugingo bwanje. He's the Almighty. aririmba neza aririmba afite ubwigize like nigari wabuze ko atanga kwandika use 13 ans watanguye wandika indirimbo zimeze gute byari bimeze gute bon atanga kwandika indirimbo y'Imana gusa si bien sûr ni yindi nyene narandika novuga ivyo nandika ubu sico kimwe nivyo nandika ico gihe bon novuga nta fond yari irimwo donc nkuze nyene umuntu akuza ashitangura kwiyumvira ibintu byinshi aramenya yes avuze yuko muhiro nyubara donc baragupushinga cyane ntabyo bavuze mugabo nibaza ko baragutera intege cyane kugira mu muziki wawe ndashaka kumenya rero wandika ibintu bimeze gute muri iyo myaka wavuze yuko wandika ibintu nta fond bigira mugabo muri wewe donc warumva ushaka kurimba gute canke mbega watanguye n'imbo ya gospel tukumva muri gospel ou bien tutosanga umukobwa yaducitse yagiye mwisi nzovanga gospel n'izindi ndirimbo mugabo zigisha bien sûr zifise fond uzorimba gospel hamuvange n'izindi ndirimbo zigisha z'urukundo non bon oya je genre ibintu byisi ibintu ubona muri vie quotidienne
by'urukundo antuka ndinze nandika no kwandika kuri situation ngira itari kwa y'abagenzi banje canke kubera iki situation aho nyine donc urinze wandika ukwandika kuri situation y'abagenzi bawe canke y'abagukikuje why utokwandika kuri wawe pour l'instant pour l'instant I'm focused on my studies nyene I mean ndiba turabitahura umva ufise basi gutegura kazoza niko novuga umva I'm focused means that abadi donc abari novuga mu rukundo ntibari ntibari focused no ivyo sivyo navuze hariho biravana no n'abantu ngene babijera différemment mugabo umuntu wese ariyizi ndiyizi nabo nyene bariyizi kandi nturi faible mu rukundo oya uvuze ko wiyizi donc uravyirinda rero kugira ngo ntuti ntumbero yawe kubera ndazi ico novuga gute sindana bon sinovuga ngo ntanavyumvira oyaha kuvyiyumvira uravuga ati ukaraba abandi baratesa mugabo jewe pour l'instant ndi focused ku bintu by'iwanje donc genre ku mashure gutegura future urabona kira tuciye muri primaire cyane muri primaire turafata tukandika gakete sivyo amajambo y'urukundo canke nubwo utaburi muri rimbo ukavuga ngo reka munandike mu ndirimbo uriho y'urukundo ndashaka kutubwira byari maze gushikira byagenze gute mubeshi oya sisi mubeshi sinari jewe ukandika oya yuko bakanyandikira ego mugabo barakakwandikira dashteri bise byagenze kandi yari muri primaire vraiment nyene byabindi by'abana kana karakuravye karavuga ati karagabadi jevro nekwandikiye utarasavyo ntavyo nibuka vraiment ndakubesha gusa nyine yanditse nyine utonara mu mutima byarashise ku mutima cyangwa tubibirofa oya mama oya uri umwana twese turi abana wacu wumva umengo urashavuye ko baca batangura gucokohoza cyo kusanga mu matoilette handitse ko amazina yanyu ivyo umva bagucokoje nta there's no way wobifata neza dore maze gushika ugasanga nko ku matoilette cyangwa ku mashure donc kugira ngo ishuga sanga cyo nk'izina ryawe n'umundi muhungu ivyo ntibyaje kumva ko kwibuka sagenze gute n'amabanga yabubatse akunda kuririmba indirimbo yitwa All of Me. How many times do I have to tell you that even when you're crying, you're beautiful too? Can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfection. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. That's kuririmba cyane. Merci. Amajeo. Now. Imbire basi. Nukuri na urazi kuririmba gusa nushika hasi. Sinshika hasi. Nashika hasi gute. Bagira gute. Nkajya.
My head's underwater, but I'm breathing fine. Urabona? Wowe rero ngaho waduze. Wowe waduze. nduha munde reka Uduga. yes mamukazi rero ni indirimbo nyinshi pete twaririmba kiragenda sibyo mugabo umva izo kwanza ni z'abanyamahanga sibyo ni z'abanyamahanga mugabo kandi rero nkeneye d'abord kumenya urimba indirimbo z'icongereza muhira canke bajya abantu navuga bagukikuje bakuganiriza gute kumva yuko pete twimba indirimbo z'icongereza kandi turi ngaha mu Burundi Bon, barabitahura kubera vraiment namye nkunda kuririmba indirimbo z'icongereza. Okay. Kandi byumo abantu bari proche barabona ndiko ndazandika. Bon, baravuga ati sha kwandika icongereza vraiment. Ati we bandanya kweri courage. Yes. Okay, cyo twinjira rero mu ntuzi ya mu buzima bwawe. Donc warabwiye ko uzoduhindurira. Je kuririmba izindi ndirimbo peut-être zo mwisi cyane iki. Sinzohindura complètement. Zovanga. That means gospel ubuzima urukundo. Kumandaga precise ko kana. Urukundo navuze indirimbo zo mu buzima zigisha. N'urukundo ntibigisha. Yego biravana. Umuco maze kumva tuganira nduva yuko urukundo ruri kure cyane muri wewe genre kuririmba urukundo rw'umuhungu kavuga ati kagendera ibiro mutibe biri kure cyane nko kwezi basi amen sinovuga ngo nivyo nshira imbere gusa tuvuga ngo ruri kure no gusa sivyo nshira imbere uramaze kumva amashyari ya break up y'abandi yego nico gituma biti oh yeah nico gituma biti umva amashyari menshi no sico gituma I'm strong jewe bon si kuvuga ngo ayo ma histoire yabo ni antera ubwoba no le fait yo kusohokana n'umuntu ata objectif haraje umutipe ba ati bana jewe vraiment ndafise projet mu myaka 5 nshaka ko tuba tubigezemo right now no kwana ugende ndi focused mu byigwa byanje maybe naheza yeah ariko nta ndirimbo donc y'urukundo uzo kwandika kuzandika ndashaka kuzandika gusa kenshi kwa nkunda kwandika ku bintu genre mbayemo jewe umva nkaho usanga hari igihe nyine hari igihe usanga nanditse nko kuri histoire y'abagenzi banje canke ikindi yes rero kubera ko twumvise rero kuzikuririmba neza ndashaka tuje muri mode yo kuririmba ndashaka turirimbane indirimbo y'ikirundi yeah uririmbe plutôt indirimbo y'ikirundi pire bon twari tuje kwanza mu gihe maze igihe tutaraza mu new generation zakera yeah zakera vraiment bon nishiteritse ubwo nyene mu mutwe gusa ndahari indirimbo za Chancho Hamisi ndimbimwe ya imbiya Chancho gusa hari igihe amajambo ntabanda ya maîtrise neza try yetwa ndirimbe nk'iya baza ndazibuka dusa amazina rero ega na Jenny yongorari iyi mviri yutangurira ko no kiri mu mutwe kamerodi kari mu cyamvuga kamerodi cyo ndakwibutsa ya mawe yamawe mvuga bose ayivuga gushimira gute nguhayagize umuvyeyi wanyibarutse bon amaparole sindayametriza vraiment ndakubesha ntacyo tuzere mu ndirimbo rero ubonye indirimbo z'ikirundi wow ukunda uri muhira uririmbo cyangwa uvuga ati ndirimbo ndazikunda cyangwa ukunda kuririmba n'iki bon ndakunda peace of mind
bon si kirundi si umurundi yaririmbye mais bon mais bon ni kirundi okay vuga haha peace of mind hama iyo murundi madame Tamatromat. Okay. Uraziringe dukore. Shadukore mashup. Ya peace of mind na madame. Donc tu vas. Yego. Kuri madame tuzagoya niwe muganga hano tuzaguhera. Peace of mind tuzakumviriza aho tuzakugeza. Est-ce qu'on dit na refrain kuri madame? Hayuzi? Nzi refrain. Yonyene. Donc ibindi ntabyoze. Nukuri sinova ngo ndayimetiza no cari France ngana nashita mu bindi. Ushubiririmba we. Duhera kuri peace of mind. Yeah. Nshaka love but I don't have time. Jewe icyo nshaka ni peace of mind. Unzanira iby'inkundo biticabaye. Jewe icyo nshaka ni peace of mind. Ushaka love but I don't have time. Jewe icyo nshaka ni peace of mind. Unzanira iby'inkundo biticabaye. Jewe icyo nshaka ni peace of mind. Niwe muganga utankosona. The time kumimiti niririmba. Desi ndayizi neza we. Nzi hajaye. Singijama. Put that thing on the sofa with your body ni soda. Muba doctor jena basoja. Muguchunga karere ni yola. Put that thing on the sofa. Let me touch your body ni sofa. Muba doctor jana basoja muguchunga karere ni yola yo usingijama kumandije batakumapura nagotwa kidogo ngo nkakubura mu mbebe nabara amafaranga zazana dola nzigukubite gufate neza nkumara ubute mu mbebe madamu uri sofa. Yes, umukobwa afise ivision kumbure ufise aho ugomba gushika. Umuziki kuba waraje mu muziki uno munsi benshi hariho ishusho baha abakobwa binje mu muziki. Kubgawe winjiye mbega muhira bakubwira gute famille muri make bakubwira gute abagenzi. Yo uragenda muri bijya bintu. Oya hariho bamwe mugabo hariho bamwe batabibona neza vraiment. Gusa jewe en soi famille yiwanje genre I mean papa maman nabo tuvukana bavuga ati courage bari cool bavye ba ariko vraiment bavuga courage yeah asha on t'encourage yeah. Wowe ucumva yuko peut-être ugiye muziki kumbe haraho mwaganira ukumva ingene muziki bimeze abakobwa ingene bikomporta ingene bigenda bwawe waruje ufise iye ntumbero cyane. Bon jewe bon ubu right now kuririmba it's just for fun. Genre basi sinovuga ngo ubuye ngo ndatangwe carrière canke iki. Yeah, it's for fun. Nyene pour le loisir nyene. Kandi muganzo kumasora indirimbo nyene yego. Uvuze ko it's just for fun. Yeah. Sigura yuko uno munsi ubirimwo kugira utegura inzira yawe. Basi I mean ndiko novuga gute bana basi kwera ndabigira niga kenshi hari usanga babigira batiga kwa ndabigira niga umva umbyara avuga ati wiconcentre ku byigwa mugabo sindakubujije kuririmba uzoririmba kandi ni byiza cyane gusa ushatse uzonangira kariyere yawe ni washaka vraiment gusa nyene ubu pour l'instant nyene ndayifata nyene just for fun nyene kugira njohera abantu bumviriza indirimbo ziryoshe abazikunda nyene niba tazikunda uzoca ubiheba. Oya sinzobiheba kweri iki no nabivuze just for fun kwera biranjohera kuririmba. Okay ni ryari uzoyifata nk'akazi kawe nk'ibintu ugomba ko bigutunga nk'ibintu ugomba yuko bizogushikana kure. Sinovuga ngo ndaha precisa neza
sinavuga ngo ni kera canke n'ubu Imana nihazi kandi nyabona ko harageze ko ndagira carrière nyene uwo umushanteuse ko nyene aho nyere cengira ikibazo why watanguye kuri gospel natanguye kuri gospel kwera umuntu zose fo guplace Imana imbere ni kwishira imbere ya byose wavuze ati reka ntangurire ku karirimbo k'Imana ndabahoma amaso mace ninjira rero mu bindi rero no ndabahumye urazi ko ari abantu normalement n'abantu bakibakunda indirimbo za gospel urabona indirimbo zigira hit si indirimbo za gospel tuvuga nuko yes mugabo basi kumbure bakubone nk'akana keza oya jewe nta numwe mfise gukonvanka ko ikintu na kimwe abandi baranzi abatanzi naho ndirimba kwera ndabikunda kwera ndabikunda pour impressionner ngo canke ngo convaincre no je ni mbere yuko nayandika ariyo nizindi naye nanditse zisi nyene zisi ugapana z'urukundo zisi apana z'urukundo arakana gumagarukana zisi nyene mugabo navuze ati nta kamaro ko gutangura kuri izo notangura kuyimana nka ikantrasira inzira ikanje imbere muri byose uri kurava nko konya nko kuri indirimbo z'isi kwa muhacho mvumengo Gabi arafise ubuzima yabayemo maybe bwamutumye yumva umengo aba inspire n'ubuzima bwiwe like ubuzima bugoye peut-être ariko muragije kuraba nta buzima bubi waciyemo why umva yuko ugomba kwandika indirimbo z'urukundo hama ndakeniye uco tubwira n'ikintu reki kwinspire kwandika indirimbo z'ubuzima ikintu kinyanspire ndashobora kugenda tukunda en fait je vraiment pour être honnête nta buzima bubi nashiye nuko n'umuntu yombwira ati shinga intahe ikintu intahe no shinga novuga ati Imana yarambaye imbere mu bintu byose nta nsho nabuze nta yego gusa le fait yo kubona abandi bababaye nivyo bituma nimvira ko ikijewe fisibi batabifise nico gice gituma shaka kwandika ku ndirimbo shini bukaba waranditse ati you give me everything but I don't deserve it. Yeah. Wow. Uca numva rero ugomba kumenya rero mu ndirimbo waranditse z'ubuzima utugira amajambo kumbure canke hari izo utarasohora mugabo ndashaka turirimba indirimbo y'ubuzima like wowe ubwawe ushingiye ntati indirimbo ndumva yuko irankora ko na jewe indirimbo y'ubuzima genre zindi nyene abandi ba nope wewe iwanje en fait nshaka kumva wewe ndayiririmbe yego try gato gusa no gato please gato en fait ndiko ndashaka kumva amajambo wandika canke ivyo uvuga umengo hariho izindi nguvu z'ubuzima hariho ubundi bumenyi canke ico wakiriye mu buzima bon try singa ndayiririmbe mugabo genda ngire ibintu bishikana ndikeko par exemple naranditse ko ikintu gati life is a mystery iyo ndirimbo niko life is my story is a mystery okay c'est un mystère umva ivugamwo ko tuma ndabona aba bamerewe uku abandi baryohewe en fait sinahura kubera iki urumva nvuga ndazi si injustice y'Imana mugabo why yeah nukuvuga kenshi uwibaza kubera iki why jewe naronse iyo chance yo kumeruka ko ari abandi bantu bamerewe nabi yeah ariko bien sûr ndashimira Imana cyane mugabo ntabeshe nariyumvira kubera iki hari n'igihe byantera ubwoba kwanza ariko wimvira ndiko nimvira kuntu mbayeho neza abandi ugasanga hariho abantu nyene hari n'igihe navuga ati ntufise uruhusha rwo kwiplenya ntufise uruhusha rwo nkumbabaye n'ikintu basi
utuntu nyene dutoya dushobora kubabaza nivyo vyampa courage yo kutarira canke kutagira nusura ushaka kwiplenya quasiment tout presque tout basi yego nta numwe afise vyose mugabo hariho abandi babuze na minimum mba t'as pas le droit de te plaindre donc uratahura ari ibintu hari ahantu ugeza mu gutahura juste ubuzima kumenya ko reka tuzobindire mu ndirimbo zawe reka tuzobindire mu ndirimbo zawe kandi nibaza ko azoroba ari indirimbo zimeze neza hamaze shaka kumenya rero wavuze yuko is just for fun visual muri umuziki n'uyu ni ushaka kugera hehe and famille yawe nivyo ushaka kugera peut-être mugera handi hantu aco mubuze mugabo handi hantu ushaka kugera nawe ubwawe uvuga ati nka Ange Gabi ndiko nkura kugira ngo ushobore kugera hano on visual yawe ni yihe muri no muziki jewe shaka vraiment kugera kure kure hashoboka antukanza ukora ishoboka kugera kwa jewe en soi ndashaka kuba une chanteuse professionnelle donc ndashaka kugera kure mu kuririmba kandi n'abavyeyi baranshigikira yego c'est vrai ntaco mbuze ego kuri kote y'abavyeyi mugabo c'est pas moi si vyanje nanje foko nironderera kandi ngere kure bon yitwa Enjodi kuri YouTube channel hari kwindirimbo nziza iryoshe yitwa The Almighty ni indirimbo nziza iryoshe umviriza amajambo irimwo urabona na clip video yawe urabona ko ari video novuga y'abanyamuci ego si on veut yes bon genda manzi ko d'abord muyirabe amamugire commentaire la like kumbure mu sharing nkuko ariko arabivuga ni indirimbo peut-être z'ubuzima zo gutahura ubuntu Imana imugirira genre aho niba yaramukuye ou bien waje we mbayeho kuno onye mu gihe hari abandi bantu babayeho nabi donc urareconnaître ubuntu bw'Imana cyane gose yes urareconnaître ubuntu bw'Imana ikugirira ko bon ni kihe kintu rero turangiza ngano cyashobora gusaba abakunzi umuziki w'Uburundi kuko ukeneye kuba artiste professionnel ni kihe kintu ushobora gusaba abakunzi umuziki w'Uburundi kumbure bakushobora gushigikira mu buhe buryo ni bihe bintu bikugora cyane kumbure kugira ngo ushobore kumva yuko canke ama obstacle ubibaza ko mu muziki uzohura nayo mu gihe umaze peut-être kubona izabandi canke ivyo umaze guhura navyo no munsi ama obstacle ndabiye ku by'abandi les médias ari abantu bavuga nabi good ari abantu vraiment arashobora ku novuga gute ego bien sûr bose ntibategezwa kubona neza mugabo at least ikintu cama gitsitaza antuka I'm pretty sure ko aba star b'abarundi canke n'abandi wanashima baratsitazwa n'ama commentaire n'ibiki mabi ego mugazo kwamaho bien sûr gusa nyene ivyo biratsitaza muri make mwirinde kuzogira commentaire mbi kuri Ange kubera azocarira ni droit yabo no come on snorira ni droit yabo ku comment ico bashaka mugabo ni obstacle wasavye obstacle ni obstacle mugabo si kubabuza kugira ama commentaire hari n'igihe commentaire mbi ishobora kugufasha ashobora kugufasha ukabona ati ngaha nagize erreur ndahindura ndakosora ni meza nayo nyene d'ailleurs ahubwo bazoyagire mugabo ni obstacle bazoyandika avuga ati tuko turamuzitirira mugabo murakomera nibaza ko hariho ama commentaire agukomeza akumva gukuye akagukura hana akagushira handi hantu kumbure kubijya commentaire ico uziyumvira candike kizotuma muri we yumva ko agomba kubandanya akosorera hajya wewe wamubwiye sibyo yes dusezera rero abakunzi ba Twaronse vibes akajambo kanyuma ushobora kubwira nakahere akajambo kanyuma uvuga ni mushimisha mufise chose ya soyez reconnaissant kuco mufise ne vous plaignez pas ababwiye mu Kirundi ababwiye no mu Gifaransa utabitahuye ngaho babwiye no mu Congereza Congereza don't complain don't complain
don't complain about what you have. Just be thankful. Yeah. shima vironse shima bifise shima kubayeho kuko hari benshi bipfuza kubaho kubayeho hari benshi bipfuza no kwambara basi kamambiri nuko uravuga yuko kamambiri stakuru donc that yes ndagushimira cyane. Merci. Comment on Yego merci mugabo turangizanya no muririmbyi imvura kandi kare mugo muturirimbira muri ryajwi nyene useze bakunze ba Summer Vibes kumusaba ryohego indirimbo y'Imana canke ushaka ko namaze kumva ko uzoduhindurira gira imbi ushaka reka ndirimbe Lift Me Up ya Rihanna. Yeah. Hey gusa let's go. Lift me up, hold me down, keep me close, safe and sound, burning in a hopeless dream. Hold me when you go to sleep. Keep me in the strength of your arm when you depart. Keep me safe, safe and sound. Merci beaucoup bakunzi ba Summer Vibes TV. Merci agenda kwanza mu following Instagram et Angel G. Ni Gabi gira neza Angel G yes gira mu following ama kandi no kuri YouTube channel yiwe ni Angel G afite indirimbo nziza from please mugende muyumvirize mumvirize amajambo arimwo mumvirize donc ningene acting ari umuririmbyi mushasha. Merci yafashe umwanya wawe ukurikirana kino kiganiro cyacu asante sana. Siren Vibes TV.